wawe nuzosubira kumbaza vyerekeye wewe nyene ivyo vy'abandi nabo bazogenda babaze abo bakunda mugabo nk'umufana wawe bibe true story nyene nanje ibibazo nibaza hari umuntu ashobora kumbaza mbe Fabirov kubimeze gute je namvirije indirimbo yawe abapangaye bamaze kubwira abakonzi ba New Cell TV ndetse n'abakonzi bawe n'ababakurikirana bose yuko uraperi ategerezwa kwandika ikintu buri wese acumvirije bisaba kuzoje kurondera ico gisigura canke ngo bazowakiririmbye abo bapangaye okay buri munsi wa mugendo kubita urutoke gwabo no mugenza ateye imbere ngo umuroge oh she inzigo nishari waremeye ko bipanga mu mutima wagwe oh she viruga yo Fabirov Dakeshan boy nene pourquoi pas tuzawukora hip hop izaguhiganwa ngayi wacu gusiri local non il faut ko turaba ku gwego mpuzamakungu naho twaba tutarashika kuri ugo gwego twese canke benshi mugabo tugerageze twipime ku gwego mpuzamakungu apana ko dukora ngo ko mu Burundi ngo no nka vya bindi uzawumva ngo mane nguru rubanza ngo ari gwanaka ngambaruku ngo nibisanzwe ngo ngarugwanaka ngambaruku donc ukamenga ufite ugo rubanza ntiwoshobora kugwambarira neza ukunda umuntu ukanamugwanira no mu bandi bafana kwira ukunda umuntu si ibintu bisanzwe byo ngaho je mundi twari mu giteramo mu ntara ya Bururi bamanika afisha ahantu cavuga ati harimo Fabirov hari umuntu mugomba gushusha izina ntarinze kuvuga ati harimo Fabirov numva abantu none Fabirov ino bimeze gute ati tukumvishe nabo baragukunda cyane canibuka nkiri mu mwaka w'indwi twigana n'umuhunga vy'Ibujumbura urumva nanje na vy'Ibururi ico gihe ucukora indirimbo yitwa Zana Kamera indirimbo Zana Kamera je ndayumviriza 2015 naye nakumvise ahuye na Big Fizzo simbeshe kuri radio ico gihe ngari Buja FM ivyama radio nize gusa je 2015 ndazi ko hari kiganiro ahuye na Big Fizzo nariko ndarima meshereza mije nariko ndarima numva umuntu w'umuraperi acha ndagenda ndumviriza akaradio je akaradio ntikava ku gutwi cha nduza antene nkaje nshira ku rutsinga hejuru nkaca nkubita kuibati kugira ngo tugutore parce que twe tubari ya muri side namwe urumva mwari muhagaze nga ndakumviriza kuva ico gihe gushika none munsi Fabirov avuze yuko azore kuri indirimbo Jimbo wa mbere kuvuga nti reka je ndayitegemeye no mu makomantere yanje nkagenda nkaca nsiga ko love by his comedian kubera je ndagukunda nibaza ko ngiye kuza ndabaye interesse yo gusoma ama commentaire kugira ndabe iryo zina ryawe merci beaucoup kabisa hanyuma nyuma y'ivyo onye jewe narashobora kugenda nkakwandika ku ntebe nasikia kwishuri niga nyene nkaca ndakwandika ku ntebe nkandika Fabirov Kamirgado canke Kamirgado nkagibagira muga cash F ugasanga nayikoresheje ku bifunyiko canke school ugasanga haje nkundi munyeshuri azanye nk'ibindi vyundi muraperi nkacenja ko kumubwiriwe sinzi ko napfuka byo gusa kavuga ni rap na hip hop ni ibintu bimwe nimugabo unye nimurumva kumukurimba kwiwe nuku nagomba ndakubaze rero nk'ibibazo nkabingaye kugira ngo je nk'umufana wawe nuzosubira kumbaza vyerekeye wewe nyene ivyo vy'abandi nabo bazogenda babaze abo bakunda mugabo nk'umufana wawe bibe true story nyene nanje ibibazo nibaza hari umuntu ashobora kumbaza mbe Fabirov kubimeze gute je namvirije indirimbo yawe abapangaye bamaze kubwira abakonzi ba New Cell TV ndetse n'abakonzi bawe n'ababakurikirana bose yuko uraperi ategerezwa kwandika ikintu buri wese acumvirije bisaba kuzoje kurondera ico gisigura canke ngo bazowakiririmbye none umudiho wa rap uruwakera muri uwo mudiho nagomba umbwire ikintu bita flow kujya kuntu nyarutsa ubigira uri muri studio canke no mu bindi bintu vyose ukora wewe urabangutse baraperi benshi bavuga ngo ujye no kunyarutsa gusa ego no kunyarutsa gusa mugana ko nakandi kantu wisangije erega birashika nkaba nagukunze no kubera unyarutsa no mu buzima busanzwe ibintu byose uranyarutse nyene urapura nka kugenye ngiye mu buzima busanzwe hari gihe ushobora kujanishaho na vya bindi byose umva ko no bandabinyarutsa so jewe ico novuga misanzwe ni nakazi urumva
muziki nkora wanje ndawufata nk'akazi ntegezwa kuwukorera nkuko nyene kujya kwa kazi ntegezwa kuronderera ikintu cyose mbanzi yuko gikenewe kugira ngo kaba kazi vy'ukuri abantu babone yuko nyene ndiko ndakora ikintu nyene mfitiye vision so rero novuga yuko mu buzima busanzwe no je ndumuntu nyarutse ibintu byose ako ndumuntu nkora ikintu ku mwanya wacu ndumuntu nitondera buri kintu cyose ariko muziki nawo ndakora ibikenewe bijanye nyene n'uwo muziki nyene so rero ukunyarutsa kwanje biba bijanye nabijya ariko jeyo ndiko ndavuga nitonze ivyo nkora ndabikora nitonze usivye yuko igari style nyene isabwa nyene muri iga mudiho kugira ngo twameriyora ibintu bimwe tureke kwama turi muri ABC no mwishure uriga 2 guteranya 2 bingana 4 ariko umaze gushika mu yandi mashure yisumbuye gato cya universite uriga ibindi biharuro biba bisaba ubuhinga urumva rero nico ituma rero mbashaka uko nkora ya hip hop itaguma hahandi ya hip hop ya avance kuko nimba ingira bijya byo kunyarutsa urumva bigenda pore sivyo vyonanira tukakane nama nabigize ndafise indirimbo nyinshi nakoze zigenda pore ariko kandi ndashaka kwerekana ubuhinga ikintu maze ubumenyi mfise muri iyo hip hop ugwego voilà ikindi kibazo je nagomba ndamubazi ibibazo bibiri murakoze cyane ikindi kibazo nagwanda mubazi keshi turakunda kumviriza harakantu vuga ngo rap zisinzira nagomba ntanukanirize izi rap zigenda bukebuke kumbure je naho wanda zita rap je nkabasanzwe nemera izo gwawe ibyo gwanda bikunda biranyaruka pariseke ndashobora gukompara indirimbo yawe ntayikompara n'izindi z'abandi baraperi bariho ngaca nke n'abandi za Etats-Unis aba ba calligraphe uravye ngene bariko barapa ukavuga Fabirove dukumbure dukunda iby'iwacu kumbure yaba yarahandi byari ibindi bintu bikomeye cyane ni impano ikomeye cyane ugasanga ndiko ndakugwanira muri ubwo buryo mugabo nanje nkeneye mbwire ijya hapu yawe itandukaniye he nizi twumva zigenda bukebuke umva zigenda bukebuke bon je cyo novuga zose zitwa rap simave mvuga ngo tuvyita ukundi ariko mugabo novuga yuko jewe iyi rap yanje ahitandukaniye nuko jewe nshiramwo ubuhinga shamo ubuhinga bwo kwerekana vy'ukuri yuko ntakiri muri ABC nderekana yuko hari ikindi kintu maze kumetriza muri iyo hip hop hanyuma ikindi kintu naco novuga nuko donc iyo guma ririmba vya bindi nivyo vya bindi bituma abantu bacoka bahava barambigwa ya hip hop ugasanga donc abantu ntibako barayihurumbira cyane kubera ko uriko urabakora ibintu bibarambira rero je nani ndagerageza gukora ku makote yose ku buryo mwe wese hanyuma kandi ikindi kintu naco tumenye gukora hip hop rap ija guhiganwa ku rwego rw'isi yose none pourquoi pas tuzakora hip hop iza guhiganwa ngaho wacu gusiri local non il faut ko turaba ku rwego mpuzamakungu naho twoba tutarashika kuri urwo rwego twese canke benshi mugabo tugerageze twipime ku rwego mpuzamakungu apana ko dukora ngo ko mu Burundi ngo no nka vya bindi uzawumva ngo mane nguru rubanza ngo ari gwanaka ngambaruku ngo nibisanzwe ngo ngarugwanaka ngambaruku donc ukamenga ufite ugo rubanza ntiwoshobora kugwambarira neza donc rero natwe nga mu Burundi tumenyereye ko hip hop yaho tutegezwa gukora ibayabaye ngijanye n'u Burundi nyene no foko dukora hip hop iza guhiganwa ku rwego rw'isi yose kujya abayemine babambere bande bagirwa bambere natwe tuje kuri urwo rwego dushobora gukompeta n'abandi bakomeye cyane yes Fabulous Kamirigad je nanje nk'umufana wawe nk'umuntu akunda imiziki yawe ukungene ubikora harakabazo nagomba nkubaze kandi baza ko bagafise beshi iyo twumvirije abandi baraperi canke na urimwo ndetse n'abandi urumva abantu bavuga ngo nta muraperi yokora nka kujya kwa Fabulove atafashe vya bintu vy'iyayura mutwe yagiye muri studio canke kuri stage kujya kuntu bikora nyene biraboneka kare ibintu ukora bikurimo me abantu urazi yuko bashigwa biyongereka kana
naho bakoze neza bavuga ngo akoreshwa nibi nibi tubwire nk'abafana bawe nk'abantu bagukurikirana hari ikintu c'ikiyayura mutwe wowe ufata na kimwe bikaba ari byo bivuge nyene ndabona ari byo naho bitubwira muri market je cyo novuga ivyo nyene binshikira nivyo birabishikira n'abandi bantu iyo bakora ibintu novuga yuko biba bigoye gutahura ngira mwama mwumvise abantu baba athlete donc iyo bakuba ariruka bace bagenda kubapima ngo bashobora kuba hari ikiyayura mutwe bafashe mugabo gasanga sivyo mugabo ni performance yiwe yagize donc muramaze kumva n'abajoueur iyo ari karakina avuga ati umujoueur vraiment ibintu ari karagira ntituvyemera bakaja kubapima so rero je nanje ivyo ngene hamwe habura abantu nyene baza kumpima ngo barabe ibintu no bafata ariko je nta kintu nakime fata kuko hari ikintu bakunda kwibaza kwihendako navuga yuko wowe urashaka kunwa ikiyayura mutwe jewe sindakinwe ariko jewe nkagusumvya ibintu nkagusumvya gukora ivyo bintu kubera ubikora bikurimo kuko ingabirano n'ibiyayura mutwe n'ibintu biri bitandukanye cyane rwose biri très différent ingabirano n'ingabirano kiyayura mutwe n'ikiyayura mutwe rero nibaza yuko bijya ndabikora kubera ari byo bindimo je nta kiyayura mutwe nigira mfata ngira n'ubu murabona ivyo ndiko ndano yego ko nukuri Fabi Love turabona yuko nta biyayura mutwe ufata je nabyiboneye kandi nawe urabivuze n'abafana bavyumve abagukurikirana bavyumve Fabi Love akora ibintu biri muri we sawa arabatandukanya imiziki yawe n'indi abandi baraperi tutarinze kuvuga barabumviriza mugaje ndakumviriza ndagukurikirana je novuga yuko rap yo gwawe uko ndayitahura ni rap iri ku gwego nshobora gukompara n'undi muntu w'umuraperi uraza kwivugira abantu bo gwawe baba bakwinspira canke bo bukunda kumviriza baba raperi mugabo kuko niyo kategori urimo umengo ubona Fabi Love ko ari umuraperi wundi yakunyuze jewe ikintu kibintera Fabi Love no muraperi afise flow ziya flow zawe dufate ngo uriko urarapa hari akantu wigeze kwandika professor aha manota abanyeshuri yuko umufashe wonamu uravyumva nkako kantu n'akantu k'impanuro none je uko nshobora gutahura impanuro zawe muri rap yawe ndabitahura kabisa uravyumvanye ko bamumenyesha makuru so je mu ndimbo za Fabi Love ndatahura ivyo yanditse kubera ndanaja no hanze y'igihugu nkaraba mbe rap yabo imeze gute haro n'abantu bazi icongereza gusa kuko muzungu atize arashobora kuvuga icongereza gusa abakomedian bakunda kenshi iyo baduze kuri stage kudugira ku ndirimbo kanaka cyo badugira ku ndirimbo ya Fabi Love wayisize muri muzera ariho urakoze kumbaza ico kibazo so mu ndwi irangiye hari umuntu twari kumwe afise telefone twari ushobora kumarana umwanya muremure ndamubwira nti men urarengeje muri ivyo bintu mu gutwi ubuzindukiye wewe uzindutse uha views Justin Bieber uzindukiye uha views Akon Fabi Love sitegeko kugira umuhe views mugabo ngo uyu unyeje namukunze kuva ibururi eske ntiduhuye ntitwicaranye ngaha anye genda we n'ibintu Justin Bieber yaririmbye usanga ateruye umwana wiwe ugasanga ariko yambara ikirato ariko araririmba ariko ntariko aranaririmba ugaca umuha views nta kintu watahuye kandi ari indirimbo wategeza kuba wumva muga Fabi Love wumvise uti nabapangaye nika uravyumva ako kantu basi ntunabirabe basi karundi kenshi uzosanga tudakunda ivyacu usa nkaho wari ambassadeur Fabi Love wamuserukira hariya muri studio na cyane mu ntara ya Bururi yego kino gihe wiyumva gute guhura n'umuntu nk'uyu je kwere icyo navuga cyo nakubwiye no mu ntango ati ivyo bintu nabiheruka kera ariko birangyohera cyane birangyohera gose kuko navuga yuko nabarimvye benshi abavyifuza donc uragira courage urumva ko uriko urankuraje buryo butandukanye so rero jewe babandi bakunda kuvuga ngo Fabi Love ngo abantu ngo ntibamutahura ngo ivyo uvuga turavyumva kandi hariho n'abavyumva je nko mu ishuri wacu iyo ukunda ikintu tegezwa kucyumva hana mu ishuri wacu nyakubahwa Fabi Love turabanyeshuri 8 turabanyeshuri 8 mugabo ni mu ishuri risperiere twe ndashobora kuzana ikibazo mu ishuri kwa mutima kiguma kingwanamo eske mu Burundi muravye hip hop yaho
Fabilove mu muha ikibanza giki muvugisha ukuri mukuri by'ubufana bakabatondeka cavuga tujya mugabo arakaze ujya mujama arakaze akaze kubera iki ca ndakongerako Fabilove iyo ariko ararapa uravyumva arashiramwo ubunyarutsi beat ziwe akoresha mu ndirimbo ziwe ni creativity yiwe akrea bivanye n'amajambo aririmba cico ico kintu je nakunda ko kivuga mufana wa vrai rero wa vrai ya je ko kenshi nibaza ko nko kuri cyo duhere kuri cyo kintu cha beat benshi barakunda kuvuga ngo jewe disomo isanzwe babakwiye kumpa gashime kwera yego uko uravye bon igituma nisabe agashime ni kubera ko uravye imyaka maze mba naraherewe ariko pour mama ndacakriya nibindi ndacyazana nibindi nki abapangayi navuga yuko ni style nshasha muga benshi ntabatigeze bagenda kumenya batigeze bitaho kumenya ariko navuga yuko ni style yitwa drill ni drill mugabo ivanze na trap donc iri mona drill mugabo yazanwe no mu rapper bita Pop Smoke navuga yuko aheruka gufangira yamenyekanye umwaka umwe gusa ariko navuga yuko nk'ivyo kuba update n'abaraperi bake ga mu Burundi babishobora kuba update benshi usanga baguma handi ariko jewe vraiment ndagerageza kujana n'umwanya donc uravye n'imyaka maze nta wundi mu raperi arayimara vraiment ari kugwego donc ari hit yego ashobora kuvuzwa ruguru ibururi twe tukakumva mu Kirundo tukakumva yego oya aho onye je kuri ico kibazo ndumva jewe no cishura kuba uri mu raperi uvugiye ko atawundi mu raperi arashobora kuba ariko arakora nk'ivyo uri kora reka ndaguha karore sinibaza nta wundi abandi bose baje inyuma jawe bon nuko turi imbere ya kamera abantu baci bavuga ngo twaje gutanga interview twaje kugira gute no bon nuko gusa mu Burundi kumbure ko umuziki baracyawufata minenego sino Fabilove vraiment mbafise ibirara hanze no mu nzu bivanye n'igihe maze bivanye n'uburambe ndabifisemo canke n'ingene jewe nguma ndi hit yego bibaza bati nuko utazi kwigurisha no kandi ndi hit deja kuko nyuma no kwigurisha umengo biratandukana no je sinigurisha hari ahantu barandondera ntibando je nibaza gatahano namwe barandondera ntibando je ndigurisha ahubwo iyo ni langaje ikoreshwa n'abantu bamwe kugira ngo bagire ico bakoze kibi kuri Fabilove jewe ndidandaza uko bishoboka usivye yuko abandi bidandaza hanyuma bagafashwa je ndidandaza ariko abamfasha uza gusanga ari bake cyane haro n'ama page amwe usanga ajeje gufasha muri abaririmbyi bandi muga Fabilove bakamwinyora uvuga aba promoter TV online ndakivuze aba promoter ama TV promoting abaririmbyi kanaka muga Fabilove bakamwinyora hariho na Instagram nama naravye ibintu bitandukanye Fabilove ahantu henshi ugasanga vraiment ntibigira bamushirako kubera iki kubera ko donc baguma bavuga kuko Edison wewe nimba vy'ukuri wewe ndagushira mu rubanza rwanje nkakugira umupare wanje nkagushira mu rubanza rwanje nkavuga ati wowe ni waba umupare nta kibazo nuko jewe mba numva jevre mu bwanje ego we ndagukunda muga ndumva ko nawe atacuza kumpungabanya kuri hajya hantu ndi nkiyemera nkavuga ati antuka naho yo kwambara neza ntaza kunsumva kavuga ataraza kubiraba byose araza kwambara neza muga ntaza kunsumvya jewe isire yuko nza kuba mpagaze neza ntacaza konona muntu uze yanje mugabo iyo umaze gutinya ati Edison vraiment hamwe no mushiri wanje ava mfuta umva ico ni kibazo kandi kiri ngaha mu Burundi so novuga yuko rero bamwe baratinya kunshira mu TV online yabo cyangwa page yabo cyangwa iki kugira ngo bibaza ati be wa musani wacu bica bigenda gute hamwe twoshiraho Fabilove cyusanga yari atari mugabo ivyo bintu tubikureho vraiment kamen kibazo cangira Unibahezilo comedy kuva neza na neza mu ntara ya Bururi nahantu kunze gukorera ibiteramo bivukana ko ari hano hamwe bakunda kubasaba ati turakeneye kubabona ni muze tugire gute nk'ubu havuyeyo element nk'iyi ikaza igurondera uyu munsi mukaba mwahuye mukaba muri ko muraganira ubwo ntibishobora kugurura amaso kugira ngo ubone ko hari n'izindi ntara utari bwakore mugabo biri ngombwa kugomba gukorera mu Bwana Fabilove bon je novuga yuko ku ruhande rwanje
novuga yuko intara zose mu isanzwe imiryango iruguruye ariko kenshi bamwe abanyabururi ni benshi ama babinsavye yego so wenyene hariho no mu boutique abimpande yahomba nawe no munyabururi akunda kubimbira ngo kubera kutazi wacu nguraze nakureklama ndibuka une mutipe yitwa Dizo mutipe yiga hariya muri internet hariya nyene hariya Bururi canke Matana sinibuka neza aho yambwiye yiyita Fabi Love yagiye kunsaba ikigongwe mu nyuma arambwira ati sorry vreba nararikoresheje abantu benshi baza ko ndi Fabi Love muga mu nyuma barataya barankagwa ko ntariwe rero nanje ho gusaba sorry vrema mbabarire ahubwo nanifuza uko twokorana gasongi yari umutipe afite talent mugabo yarakunda kuririmba indirimbo zanje sana neza cyane basi rero je navuga yuko kuduga mu ntara za ruguru sindavyanka numperuka kuduga aho bita mu Kayogoro ngira mwarabonye yuko vyari prévu ko dukora igiteramo kimwe kiruzura gushikaho basaba yuko dukora ikintu twakoze bibiri yari tari kimwe cyari kimwe okay Bakizilo Comedy duhera heza na cyane kino kiganiro twabahuje na Fabi Love wakuze ukunda wagize uko bigenda kose nkeneye kumubona umunezero ugaragaza umunezero ufise uko wiyumva ni wava hano ucuva ngaho mwemere cyo ugiye gukora kugira ngo izina giwe rikomeze kudugana cyane ku mbuga zitandukanye ndetse na hajya mu kibano nyene usanzwe uri ugiye kumuserukira gute Fabi Love je Fabi Love ikintu ndamuhaye nk'isezerano kandi nkuko namye ndabikora nuko bitobaye bigikunda nk'ubu tuduze neza na neza ibururi ahantu kuri kubarizi École Primaire d'Ogenda rifise na Ekofo Fabi Love aranditse muri classe 9e B nimbikiri B aranditse ku bihome arananditse ahantu hejuru ahantu twakunda kwita hariya hejuru ku ishuri no ku matangariyo n'intebe yo gwanje nawe kuko je nari nomero imwe ariko Fabi Love kandi uko nukuri iyi ni inkuru y'ukuri abo twicaranye bitwa ba Pole ba Fulgence bariho barakurikirana ibintu by'ama social media barabizi ko twahora tunavuga ati aka gace nako gwanje aka karimwe mu rapper twa Fabi Love kubera na je ndakunda rap kindi kintu nemeye gukora jewe nkuko sanzwe mpartage ibikorwa byawe ngiye kubandanya ndabipartage hanyuma muri za comedy zanje zikurikiranwa za filme zanje zikurikiranwa n'indirimbo zawe zirakwiye kujamwo kugira ngo nuraba zijya filme yumve ko rap yawe canke hip hop yawe noba narayishizemo nyuma ya message ntanga nawe hari izo utanga kandi hari ushobora kuba atankunda mugabo yumvisemwo umudiho wawe avuga ati anye mfuma numviriza ino beat yiwe canke ino ndirimbo yiwe ico ndagiye kugikora gupartage no guhimiriza abantu Jendi ambassadeur wiwe jendi ambassadeur we kuva Bururi no ngahi Bujumbura jendi ambassadeur wiwe namuciriyemwo urumva yuko ivyo byose amaze gukora antuka urumva ko hari tutaranamenyana urumva antuka yarambereye muserukira abo rero nibo tuba dushaka vyukuri twita abaserukizi ba vrai kuko hari abakubera abaserukizi ari uko mwarinze kubonana ariko mugabo yabikoze tutaranamenyana ari ibintu cyavuye ku mutima wiwe ikintu ciza cyane reka cyo duheraheze naho nja kwande kwa Fabi Love Kamirigado kano kanya guhura n'umufana nk'uyu wiyumva gute nikihe kintu ucuheze ugasaba abakunzi b'umuziki w'u Burundi na cyane bari ku gatumba abandi bari jyane no mugaba bigunza ati kana kandi two kwicarana kana kasi no mwegera mugabo urabona ko kano kanya uyu namuzanye mwicaranye muraganiriye kandi ntacyo mugize ahubwo atari umunezero muteye je novuga yuko Fabi Love nibaza ko ntari muri barimvyi batanga image mbi sindi mu barimvyi batanga image mbi ku bafana babo kuko je ndatahura ko umufana niyo mu boss batahari twebwe ntitwo batwebwe so rero jewe nta muntu yotuma ishobora kutamuha umwanya je ndo umuntu vraiment ndi cool sana benshi barabizi baba abataxi vero bakozi bo mu nzu abantu bose abanyeshure baki bose vraiment uzosanga jewe no kuri nta imiryango ndayugurura bien sana kiretse iyo ntafise akanya ndababwira ati nta kanya afise mugabo no ku telefone tuganira na bose so rero jewe ndamushimiye abandanya mbere umu ambassadeur mwiza ivyo naberuka he arano bita kuri ETB Bubanza hano yegeze kwiga niho
impome zaho bamaze kumenya ko ndumuririmbyi yeah kuko ni histoire ndende bamaze kumenya ko ndumuririmbyi ko je narabinyegeza yeah mugamaze kubimenya novuga yuko matwarete nuno munota matwarete mu madortoire mu classe Fabilo gusa nageze kubagirira akantu imbere y'abanyeshuri nyene ndabaririmbira bafite je kuko narabinyegeza ko ndumuririmbyi uri mu rapper ya mugabo umunsi umwe nabona ko barakubagura umugenzi wanje amubwira ngo yigira umunyagisagara ngo atazi kuririmba hanyuma Peti nawe yarabizi ko nzi kuririmba mugabo yarabizi ko ndabinyegeza mugabo cyababwira ati je ndafise umugenzi aho mwese atamuntu numwe amusumvya kuririmba caza kwerekana je nanje nijana na babakizwa bamwe basobekera ino urumva kugira ngo donc ntihagire umuntu numwe ashaka iyo image yo buririmbyi ariko munyuma ndabaririmba niho rero nabona nyene nawe bashaka kumira nk'abantu bashaka kunsuzugura bagira gute none acavuga ati okay ma microphone nga kuba ari mu bintu vy'ama repetition biteguriye igiteramo bashaka kugira clôture so rero niho nabaririmbira abantu barakoma induru agira gute gushikaho kuva ico gihe nuno munota ugiye kuri ETB ntushaka kubura izina Fabilove nuko bisanzwe bimeze ati kuva ico gihe nuno munota ntushobora kubura izina Fabilove muri Ecole Technique yo ngaho ibobanza niko nabivuga Fabilove Kamiligado nta kindi nokora atari kubashimira kukanya twamaranye ariko je ubwo reka ngende kuno nyene mugabo aga freestyle ka 15 secondes nibaza ko dutera durangiza neza kuri abapangayi nuko reka nshimire cyane abakunzi ba Niocell TV ni kwa kundi nyene aho bukiranzo bazanira bishasha kandi bimeze neza ngo ni Fabilove gusa nabandi ba artiste musanzwe mukunda hano imiryango iruguruye kugira ngo muze murahura muganye ndetse mubabwire ikiri ku mutima abapangayi sinaje kuvuga iby'abapanga amazu jewe naje kwivugira ibindi bintu by'ibipangayi ndavuga ubujinga n'ubuhuni mu mitima kuri beshi bamwe bavuga ko ari ubugambanyi irukana abo bapangayi okay buri munsi wa mugenda ukubita urutoke gwabo no mugenza ateye imbere ngo umuroge oh she inzigo nishari waremeye ko bipanga mu mutima wawe oh she yo Fabilove the Keshan boy